imiyagiraza maze nanje ngashikama kuko nzi ko warumwigiye urashaka kubyatura imiyagiraza yo nanje ngashikama kuko nzi mwe muyera ko ari wowe unyigiye naco noneho kwamfumbatiye iseye naco nzoba mwe muyera naco nzoba wewe ndazi yuko unkunda uranyitayeho mwami naco nzoba oya naco nzoba mwami urankunda uranyitayeho mwami ntabwo wamfise naco nzoba iyo neza yawe nzoyivuga urashaka kubimubwira nzayivuga iyo neza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga yose n'ubatakuzi iyo neza nzavuga iyo neza yo mwami nzavuga iyo neza yo nkiriho mwami nzavuga iyo neza yawe nzavuga iyo neza yawe nzavuga iyo neza yawe nkiriho mwami nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza
iza yame yibuka ibikorwa muyikorera. Haleluya. N'abantu bakora ibikorwa byiza cyane bidukura ahantu bikadushikana ahandi. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije bose mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni umunsi mushasha, ni umunsi utari bwabone kandi utazongera kubona ukundi. Haleluya. Iyi Imana igushikanye ku munsi mushasha n'ubu yishima kuko hariho byinshi bayakurenganije. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi rero numva novuga ngo hari ibihe bishasha. Amen. Turaramutsa n'abari hafi n'abari kure bariko baradukurikirana nabo nyene. Imana ibagiriye neza bahezegane natwe. Uyu munsi turavugana ku ijambo rivuga ngo gumya inkomezi zo kugendana n'Imana mu bihe mu bibazo. Haleluya. Gumya inkomezi zo kugendana n'Imana mu bibazo. Mu ndirimbo nzici bagiye baraturirimbira, bagiye baturirimbira ingene kuba mu ruhande rw'Imana, ingene dushobora gushikama. Natangaye kuko nabonye ko mpwemu yera yakoze ibikomeye. Haleluya. Kuko ivyo yabaririmbye byinshi nibyo tugiye kuganira. Imana ishimwe cyane. Bivuga ko mpwemu yera yikoreye kuva kare. Imana ishimwe. Tuvuze rero ngo turavugana ku ijambo rivuga ngo gumya inkomezi zo kugendana n'Imana mu bibazo byawe. Haleluya. Mu rugendo rw'umukristo canke mu rugendo rw'umuntu wari we wese, aha Kristo uri mu rugendo. Muri urwo rugendo turagenda, ugenda uduga imisozi, uyimanuka, uca mu mwonga, uca mu biyaya, uhura n'imvura, uhura n'izuba, uhura n'ibihuhusi, uhura n'urubura, uhura n'ibintu bitandukanye. Haleluya. Ivyo byose ari bigutwara inkomezi. Imana idufashe cyane. Hari bigutwara inkomezi, ariko kandi Imana yacu irari kugira ngo itwongere inkomezi. Imana ishimwe cyane. Muri Yesaya 40 ku murongo wa 29, Yesaya 40 ku murongo wa 29 gushika kwa 31, haravuga ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yo nadendebukirwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yo kwicako igatemba, ariko abiteze Uhoraho bazokoma bihura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana ishimwe cyane. Ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Bivuga ko kudendebukirwa kuriho. Haleluya. Kudendebukirwa kuriho. Ariko ngo hari kugira ngo aduhe inkomezi. Mugabo nubwo aduhe inkomezi. Haleluya. Ubwo n'uruhara rwe kuduha inkomezi. Ariko ntaguha inkomezi nawe atacukoze. Imana idufashe. Kugira ngo aguhe inkomezi nuko hariho nawe uruhara rwawe kugira ngo wongere izo nkomezi ushobore kubandanya urwo rugendo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi cyo kuvugana ngo gumya izo nkomezi. Haleluya. Muri Yesaya nyene 15 Yesaya 30 ku murongo wa 15, haravuga ngo uko niko umwami Uhoraho uwera wa Isirayeli avuze, mu guhindukira no mu gutekana niho muzokirira, mu gutekereza no mu byizigiro niho muzoherwa inkomezi. Ngo ariko mwebwe ntimwabikunze, abo bari Abisirayeli. Turavuga kuri aka gace ka nyuma kavuga ngo mu gutekereza no mu byizigiro niho muzoherwa inkomezi. Haleluya. Nari navuze nti
hariho icyo uteza gukora kugira ngo Imana nayo iguheze nkomezi. Aha baratubwiye ngo ugutekereza no mu vyizigiro niho tuzoherwa inkomezi. Imana ishimwe cyane. Ugutekereza batubwira ntabwo ari ukugenda kwicara ahantu ngo winumire wimerere nkuko tuzi gutekereza mu buryo bw'umubiri, ariko batubwira gutekereza mu buryo bw'impemu. Haleluya. Mu gutekereza kuko urugendo navuze turimwo ni urugendo rw'impemu gusumba urugendo rw'umubiri. Ni urugendo rw'impemu. Kubera urugendo rw'impemu n'ibyo ukora n'iby'impemu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero muri urwo rugendo ngo gutekereza, mu gutekereza no mu byizigiro niho duherwa inkomezi. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo Imana iguha inkomezi. Haleluya. Sibyo bikuracamwe simbizi, ariko urashobora kuronka inkomezi zo kubandanya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muri Filipi 4 muri Filipi cete Paulo yandikiye Filipi 4 turiko turagenda kugira ngo mutumve ingene dushobora kugira gutekereza mu buryo bw'impemu. Haleluya. Filipi 4 ku murongo wa 6 n'uwitwi baratubwira ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwiginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoteramira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Ugutekereza rero mu buryo bw'impemu n'igihe amahoro y'Imana ngo aruta uko yomenywa umuntu wese, n'igihe amahoro y'Imana ari hejuru y'ibyo bibazo ubona, n'igihe amahoro y'Imana ari hejuru y'ikintu cyose ateramiye umutima wawe n'ivyiyumviro vyawe muri Kristo Yesu. Haleluya. Birashoboka ko uba mu bibazo bigoye, ariko amahoro Imana ikateramira umutima wawe ukumva amahoro nubwo utarukwiye kumva amahoro. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana iteramiye amahoro y'Imana ateramiye umutima wawe, ateramira umutima wawe, agateramira ivyiyumviro vyawe, agateramira imvugo zawe, agateramira ingendo zawe, muri byose ugasanga ibyo bibazo uko ayo mahoro aba menshi muri wewe niko ikibazo kigenda kigabanuka. Imana ishimwe cyane. Ugasanga cya kibazo cyari kuba kinini cyane noneho kibaye gitoyi kuko umutima wawe ntuhagaze. Haleluya. Iyo umuntu adatekereje mu buryo bw'impemu agira umutima uhagaze, akagira umutima ukwiganyira, umutima ukwitonganya, umutima ukuvuga ngo mbega Mana byagenze gute, ntuzibaze Imana ngo byagenze gute ngo nta nyishu zoronka. Imana idufashe. Nta kamaro kubaza Imana ngo Mana byagenze gute. Saba Imana ngo Mana mpa amahoro muri ibi bintu. Mpa amahoro. Kuko niya guha amahoro uzomenya n'ingene byagenze. Ariko ni wasaba ngo Mana mbarira ntizokubarira kandi ntaco zokuramo. Imana idufashe. Haleluya. Gutekereza rero mu buryo bw'impemu nuko amahoro ngo aruta uko amenywa n'umuntu wese, amahoro ari hejuru y'icyo kibazo cyawe, amahoro ari hejuru y'ibyo mipfunda yari kirasuraranya, amahoro ari hejuru yabyo aganza umutima wawe, akaganza ivyiyumviro vyawe, akaganza intambuko zawe. Imana ishimwe cyane. Bavuze ngo ni mu gutekereza ngo no mu vyizigiro. Ivyizigiro ni igihe wumva ko by'ukuri muri wewe nubwo ibintu bitameze neza, ariko hariho ukurindwa, hariho urazitiriwe, hirya no hino yawe urazitiriwe, hariho uruzitiro Imana yakugiriye. Haleluya. Urukundo rw'Imana, turakunda kuririmba ngo urukundo rw'Imana rurangose, kuko ugota no kuvuga ngo rurakuzitiriye. Haleluya. Iyo urukundo rw'Imana rukuzitiriye, uko vyomera kose, ibibazo uri kuracamo byose urashobora kugumana ivyizigiro. Haleluya. Iyo rero ugumanya ivyo vyizigiro ukagumana kwa gutekereza, Imana nayo iguha inkomezi zo kubandanya
muri rwa rugendo no muri ivyo bibazo. Imana ishimwe cyane. Ibibazo ntibibura kandi Imana Yesu yavuze ngo ibibazo muri bibazo byinshi mwisi ngo ariko muhumure naranesheje. Haleluya. Niwe yavuze kandi ngo ndabahaye amahoro. Haleluya. Yahanesheje ko yaduhaye amahoro dushobora guhagararamwo tukaronka inkomezi zo kubandanya nubwo ibintu byo bavyirabura nubwo ibintu tutabona iyo byo bariko biraca ariko Imana igaca inzira ahatari inzira. Imana ishimwe cyane. None washaka kwibaza uti none mwego gutekereza umuntu ashaka gutekereza gutyo ukabagira n'umukaba mu gutekereza no mu vyizigiro ariko none kubigenda gute kugira ngo Imana inyongere inkomezi. Haleluya. Navuze ngo hariho uruhara rwawe n'uruhara rw'Imana. Uruhara rw'Imana nuko kuguha inkomezi ariko nawe no kugira icyo ukora. Haleluya. Icyo nawe ukora none cyane. Icyo ukora cyambere nukumenya neza udakekeranya ko urukundo rw'Imana rukuzitiriye kwahuri uri mu ruzitiro rudasanzwe rw'Imana. Haleluya. Haleluya. Umenya neza yuko Imana ikubereye uruzitiro rw'intamenwa. Imana ishimwe cyane. Imana yacu itubera uruzitiro rw'intamenwa. Imana ni nziza cyane. Haleluya. Muri Yeremiya 1 ku murongo wa 18. Haleluya. Yeremiya 1 ku murongo wa 18. Haravuga ngo kuko raba uwundi munsi kuko raba uwo munsi ndaguhinduye igisagara cubakiwe inzitiro n'inkingi y'icuma n'inzitiro z'imiringa imbere y'igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'abaganwa baho n'abaherezi baho n'abantu bo mu gihugu. Haleluya. Ngo ndaguhinduye igisagara cubakiwe inzitiro n'inkingi y'icuma n'inzitiro z'imiringa imbere y'igihugu cyose. Haleluya. Aho yari kabwira Yeremiya kwa muhinduye igisagara kizitiriwe. Haleluya. Uyu munsi Imana ashobora guhindura igisagara kizitiriwe. Haleluya. Iyo ubaye igisagara kizitiriwe nuvuga ngo nta na kimwe bishobora ko icoza cyose gikubita kuri rwa ruzitiro rw'Imana kigasubira inyuma. Haleluya. Bishobora gusuriranya bigasuriranya ariko ntibyinjira mu mutima wawe. Haleluya. Tuvuga ngo ntibireka gusuriranya ariko ntibyinjira mu mutima wawe kuko hariho igikingiriye umutima wawe. Imana ishimwe cyane. Paulo nawe nyene yaravuze kubyerekeye ukuzitirirwa n'Imana. Haleluya. Ariko arabwira abantu b'i Roma arababwira ati abereka ingene Imana yacu ituzitirira ingene Imana yacu atakintu na kimwe twoshobora kwigereranya nayo kandi atabwo badukwiye kugira kuko Imana irahari kugira ngo iturinde ituzitirire iturinde ikibi cyose. Haleluya. Mu Baroma 8 duhereye ku 31 yaribajije ibibazo. Haleluya. Ibibazo nawe ushobora kwibaza uyu munsi ukiha inyishu. Bibazo mugabo ni bibazo bikubwira ngo menya Imana yawe yariyo kugira ngo ntushobore gutinya mu bibazo bitandukanye. Haleluya. Menya Imana yawe kugira ngo ugumye inkomezi kuko Imana iratanga inkomezi. Haleluya. Mu Baroma 8 uhereye ku 31 ni bibazo bikwereka ingene Imana ikuzitirira. Haleluya. Ingene Imana yamaze kurangiza igikorwa cyo kuguha inkomezi, igikorwa cyo kukuzitirira, we arahasigaye arahawe gusa kumenya kuzitiriwe. Haleluya. Ku 31 arabaza ikibazo cya mbere akavuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde? Haleluya. Ko Imana iri mu ruhande rwawe iyo kurwanya ninde? Haleluya.
iyo Imana iri mu ruhande rwawe, kenshi turibagira ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana idufashe cyane. Turibagira ko Imana iri mu ruhande rwacu, ugasanga iyo haje ikibazo turiko turaganya, turiko turiyumvira ngo mbega Mana, mbega none, ugatangura kurondera umuntu wundi wobwira ngo agutabare, ukibagira ko Imana ariyo ishobora gutabara. Ngo nimba Imana iri mu ruhande rwawe, wo kurwanya ninde? Ntawe ushaka kukurwanya, kuko Imana yaramaze kurwanirira. Haleluya. Imana niyo itugwanirira intambara zose. Ariko banza umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya. Iyo umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe, urashaka gushikama. Mwibuke Daniyeli, bagenzi ba Daniyeli, ba Meshake na Shadraka na Abednego. Baba umwami yababwiye ngo basenge igishushanyo, baranga kuko bari bazi Imana bari kumwe. Ubwa mbere honyene Daniyeli bagishika bakibazana ari nyagano, bagombye ko bahindura amazina yabo, bakabahindura ibyo babayemwo, bakabahindura kuba abi Babuloni, bakabagira nk'ababo, bakabakuramwo umutima uko arabiye muri Yerusalemu. Ariko Daniyeli aranka ko kwiyanduza. Imana ishimwe cyane. Aranka kwiyanduza kuko yarazi ko Imana iri mu ruhande rwiwe. Haleluya. Aranka aravuga ngo wamenga bakibabwira, wamenga babahaye ibintu byiza, babahaye kurya z'umwami, nkuko uyu munsi wo gutumira kurya kwa perezida wogira ngo akugiriye neza cyane, ariko hari aho ushobora gusanga ari kado iri empoisonné. Haleluya. Bagomba kubagaburira ibyo kurya by'umwami, ariko bo baranka kuko bagomba ko bamera nk'aba Babuloni. Ariko baravuga bati oya, twe twifatanya nabo kuko ntituri nkabo, twebwe Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Kandi duhe ibyo kurya bigayitse, duhe imboga, muduhane n'amazi, kuko tuzi Imana iri mu ruhande rwacu, turazi ko tuzoba dusa neza. Haleluya. Imana nituma isa neza, ntabwo ari ibyo kurya bituma usa neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibyo birarengana, baratsinda kuko Imana ari ku ruhande rwabo. Baraheza imisi babahaye iheze, basanga basa neza. Bageze rero ko kubabona ko bagomba ko basenga igishushanyo. Bageze ugomba gusenga igishushanyo, baranka. Banse umwami arababwira ngo ntiyihe Mana yobakura mu maboko yanje. Imana idufashe. Nabo baramwishura, reka tuharabe. Baramwishura, turabe muri Daniyeli 3. Daniyeli 3 turavuhera ku murongo wa 16. Daniyeli 3 16 haravuga ngo Shadraka na Meshaki. Reka duhere kuri 15 canke gato cyane haruguru ya 15 havuga ngo karongo ka nyuma. Reka duhereke 15. Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'uburyo bwose, bivuga mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga, muca mutererwa mu itanura ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza amaboko yanje yobiyihe? Imana idufashe. Shadraka, Meshake, Abednego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinda kuri icyo twishura kuri iryo jambo. Haleluya. Ntinda kuri icyo twishura kubera ko bamubwiye gutyo. Bambwiye bati ntidushaka icyo tukwishura kuko twari kukubwira Imana turi kumwe, none ntayumenya, ntayuzi. Imana yawe siyo Mana yanje. Haleluya. Imana yawe siyo Mana yacu. Ntitukubwire ngo turi mu ruhande rw'Imana kuko utantayumenya. Ntitukubwire Imana ntayomenya. Reka rero ntacyo tukubwira kuri iryo jambo. Reka twihorere kuko twe turazi
abo turi bo, turazi uwo turi kumwe, turazi Imana yacu. Haleluya, haleluya. Bati ntacyo tukubwira kuri iryo jambo, kuko twebwe Imana yacu ni Imana. Haleluya. Si icyo gishushanyo cyawe. Haleluya. Ngo ntacyo tukubwira kuri iryo jambo. Haleluya. Ngo asangwa ari uko bimeze, Imana dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanura ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Haleluya. Ntacyo tukubwira kuko iyo Mana ntayo womenya, hitokubwira ibyayo ntabyuzi, ariko icyo tuzi twebwe kubera iri mu ruhande, turi mu ruhande rwayo nayo ikaba mu ruhande rwacu, turazi ko ishaka kudukiza mu maboko yawe, kandi ko ishaka kudukura mu iryo tanura ry'umuriro. Haleluya. Baravuga gutyo, ariko ngo umwami ngo acarashavura cyane. Haleluya. Ubandanije usoma ngo acarashavura cyane, ngo atuvuga ngo nibongereze umuriro. Barongereza umuriro ngo bihetangabundwi. Ariko bobo uko umuriro wongerezwa, bobo bari batekanye umutima. Haleluya. Ntabwo bari bafise, kuko hari amahoro Imana ateramiye imitima yabo. Haleluya. Ntibigeze bagira ubwoba, ntibigeze bumva ko ngo umuriro uri kuraba mwinshi ngo bahinde agashitsi bagire ngo mwami reka tubabariye tugire iki. Oya, barinumiye kuko bari bazi Imana bari kumwe. Bari bazi ko ibazitiriye, ko hariho uruzitiro rudasanzwe, uruzitiro rw'imiringa, uruzitiro atagishobora kurumena na kimwe, biri kumwe nabo kuko bari bazi Imana yabo. Haleluya. Iki gitondo umenye Imana yawe, umenye ko ikuzitiriye. Uko umuyaga woza, uko umuriro woza, uko wongana kose, Imana nayo ngo ni umuriro utongora. Haleluya. Nta muriro wica uwundi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aha nyene ku murongo wa 26, umurongo wa 26, akavuga ngo maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro. Bamaze kubatererayo, kandi ababatereyeyo nabo bapfuye. Ababatereyeyo bapfuye, ariko bobo ni bazima. Ngo maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashirijwe hejuru, ati yemwe Shaduraka, Meshaki na Abedinego, mwabasavye b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka, Meshaki na Abedinego baca barasohoka bava hagati mu muriro, maze ivyegera vy'umwami, abaganwa, intwazangabo n'abajenama b'umwami bakoranye, bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubagira ku mubiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imitamana yabo ataco yabaye, haba n'akarango k'umuriro banukako. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo bavayo atana karango kamubamotako. Bari baciye he mu gushikayo, bari baciye he mu kuvayo. Haleluya. Muri wa muriro, kandi bari bashitse hagati mu muriro, ariko ngo nta n'akarangu kabari kuri bo, nta n'akarangu kabamotako, n'umushatsi wabo wari umushatsi atakintu na kimwe kigeze kiwucako, n'imitamana yabo yose ngo byari bimeze neza. Kubera iki? Kuko bari bazitiriwe, bari mu ruzitiro, bari mu ruhande rw'Imana. Imana yari yabazitiriye, Imana yari yabashize mu kuboko kwayo, ntakicashobora kubakura mu kuboko kw'Imana. Haleluya. Ntacyo bitwaye ibibazo uri kuracamwo, niwamara kugira inkomezi uzobisohoka atana karangu kabyo kari kuri wewe. Haleluya. Wewe gusa umenye ko Imana iri ku ruhande rwawe. Haleluya. Imana iri ku ruhande rwabo. Dukunda kuvuga ngo turi abambasaderi b'Imana, turi abambasaderi ba Kristo. Iyo uri mu ambasaderi wa Kristo, ni ukuvuga ngo uri muri ambasade y'ijuru. Haleluya. Muri ambasade y'ijuru ntawe upfa kwinjirayo, nta kizogusangayo. Menya gusa kuri muri ambasade y'ijuru. Haleluya. Harazitiriwe birengeye ibyo ushobora kwibaza. Haleluya. Ubuzima bwawe ni wawe uri umwana w'Imana, burazitiriwe birengeye uko ushobora kwibaza.
haleluya. Aba bashaturaka ameshaka na Abedinego biraboneka ko by'ukuri bazitiriwe bidasanzwe. Iyi Mana yazitiriye bashaturaka na Meshake na Abedinego niyo Mana yawe uyu munsi, niyo Mana yanje uyu munsi, ishaka kukuzitirira nkuko yabazitiriye. Ntaco bitwaye iminiro baba bariko baragucanira, ntaco bitwaye byo kuracamwo, urazitiriwe kandi uzosohoka atana karanguka kuriko. Imana izoguha inkomezi zo kubirengana. Haleluya. Imana ibaha inkomezi, bararengana, barasohoka kuko bari bazi neza ko bari mu ruhande rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Aha mu Baroma nyene twariko tuvuga cyo mu Baroma, arasubira akabaza ikindi kibazo ngo itimanye umwana wayo. Haleluya. Irasubira akavuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabira byose muri we, kuri we. Haleluya. Izoburite kuduhera byose kuri we, kubera ko tuganyishwa n'ibyo tubuze. Ngo iyitimanye umwana wayo izoburite kuduhera byose muri we. Haleluya. Turiganyira kenshi ngo turabuze ibi, kubera iki ko byose bihari, birahari mwene data. Ntukiganyire. Haleluya. Ntukiganyire kuko Imana byose yarabitanze, ngo nta kimwe tuzoyiburana. Haleluya. Ngo yabiduheye byose kuri we. None ni waba Yesu muri kumwe, ni waba mpwemu yera muri kumwe, uzoburiki. Haleluya. Uzoburiki nk'umwana w'Imana. Imana idufashe cyane. Kenshi twiganyira ngo ivyejo, ejo nejo. Haleluya. Ejo sahawe na Imana. Dawidi niwe yavuze ngo uko bimera kose ivyejo sindabizi, ariko iconzi ni kimwe, nuko ibihe byanje mu kuboko kw'Imana. Haleluya. Ibihe byanje mu kuboko kw'Imana. Aho ni muri Zaburi ya 31 ku murongo wa 15 mu Kirundi, ku 16 mu Gifaransa. Zaburi ya 31 ku murongo wa 15 aravuga ngo ibihe byanje biri mu kuboko kwawe, unkize ukuboko kw'abansi banje n'abampama. Haleluya. Aho ni mu Kirundi, abo ufite Igifaransa barabe kuri 16. Na ibihe byawe mu kuboko kw'Imana mwene data. Ejo hawe mu kuboko kw'Imana. Ibyo ugomba byose mu kuboko kw'Imana. Wowe icyo ukora, egera iyo Mana yawe gusa. Haleluya. Ni wayegera nuzo ukaguma ugatekana, ukagira ibyizigiro, ntacyo uzoyiburana kuko ifise byose kandi kugwanira intambara zose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aba ba Daniyeli nyene Imana yarabagiriye neza cyane, bashitse kubera banse kwivanga. Imana bari bagiye bavuye mu nda, bari i Yerusalemu, bari mu nda y'ubwami, bari mu nda y'abami, ariko bashitse i Babuloni Imana ibagirira neza cyane, ibaha ubwenge butuma basubira kuba abantu bari hejuru. Haleluya. Nico babuze, nubwo bari bagiye ari nyagano, bari bagiye bibaza ngo bagiye kumerwa nabi, ariko Imana yaciye ibaha ubwenge budasanzwe, batuma baba abatuganza iyo bari ari nyagano. Haleluya. Aho wowe uri hose, Imana ifite ikizoguha gituma igushira hejuru kuko uri umwana wayo. Haleluya. Kimwe gusa, menya Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Arasubira akabaza kandi ikindi kibazo. Mu Baroma nyene, Baroma 8 niho turi. Aravuga ngo ninda azorega abo Imana yatoranije, mbega n'Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza? Ninda azokurega? Ntawe uzokurega kuko Imana niyo yagutsindanishije. Haleluya.
ninde azokurega? Abareze Daniyeli ngo bamutema ubwoba bw'intambwe nibo bapfuye, nawe arararama. Imana imuha inkomezi zo kubandanya. Haleluya. Abazokurega nibo bazogwa mu mutego, kuko wewe Imana yaragutsindanishirije. Haleluya, haleluya. Bakavuga ngo ninde azobatsindisha? Ngo ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye, bibe rutarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Haleluya. Ninde azodutsindisha? Aha ku murongo wa mbere kuri 8 nyene aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, ntawe uzogutsindisha. Haleluya. Imana yarabwiye Yeremiya nyene hariya twamye ku murongo w'igice ca mbere ku murongo wa 19, aravuga amubwira ngo bazokugwanya ariko ntibazogutsinda. Haleluya. Kuko je Imana yawe nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Uyu munsi Imana iri kumwe nawe, bazokugwanya ariko ntibazogutsinda. Haleluya. Kuko ukugwanya intambara muri kumwe. Haleluya. Ni Imana yawe, bazokugwanya, bazokugwanya, bazokugwanya ariko ntibazogutsinda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muri Yesaya 54:17 naho bakavuga ngo ntaco bacuriye kukugwanya kizogera icyo kikugira. Haleluya. Uwo n'umugabane w'abana b'Imana, ni heritage y'abana b'Imana. Ntaco bacuriye kugwanya kizogera icyo kikugira, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi muri ivyo bibazo muri kumwe. Wewe gusa ugwanire kugumana ayo mahoro yo mu mutima wawe, kuguma utekereje kandi wizigiye, kuko ngo niho guhera inkomezi zo kubandanya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ninde ikibazo kitanyuma avuga ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, n'ivyago, no guhamwa, n'inzara, no kwambara ubusa, no kwamwirinde canke n'inkota. Nkuko handitse ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa, ariko muri ivyo byose turushishaho kunesha kubwo uwadukunze. Haleluya. Hariho uduha kunesha uko biri kose, kandi uwo nawe muri kumwe. Haleluya. Ngo muri ivyo byose uko byo bimeze kose, yoba ingwara, yoba amarushwa, yoba bigira gute, uko bituma unesha, hari wamaze kunesha, wewe usabwa no kwa mu ruhande rwanesheje. Haleluya. Wewe ba mu ruhande rwanesheje, ureke nawe akugwanira intambara. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ugutekereza kwawe no mu vyizigiro byawe. Haleluya. Niho Imana iguhera inkomezi. Turabonye ico cambere yuko iguha inkomezi kubera uzi neza udakekeranya ko ikubereye uruzitiro rukuzitiriye, uruzitiro rw'intamenwa, ukamenya uzi neza ko Imana iri mu ruhande rwawe atagishobora kugukuraho. Ikindi gishobora gutuma Imana iguha inkomezi zo kubandanya nuko muri wewe ugira ugumana ishimwe mu mutima wawe. Haleluya. Kugumana ishimwe mu mutima wawe nikigwandishwa gituma, haleluya, amahoro yawe adatakara, kandi ugumana ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Iyo ibibazo bije ukaba ufise amahoro, wihutira kuja imbere y'Imana. Haleluya. Umwanya wo kwihutira gutaka cyangwa kubwira abandi ngo bagusengere, banza ugende we imbere y'Imana, kuko ni waje imbere y'Imana uzoyibutsa ivyo yagukoreye, wishimire ivyo yagukoreye, uyishimire n'ivyo ugiye gukora, hama uzosanga ivyo wagomba byaba byamaze gukoreka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwibuke Paulo na Sila bari baboshwe
bari mu ibohero mu matane amaguru n'amaboko, ariko bashima Imana ivyo yari imaze kubakorera, bashima Imana ivyo igiye gukora, iminyororo yabo ibavako. Haleluya. Gushima Imana mu kibazo biratuma Imana ikongera inkomezi zo kubandanya, inkomezi zo gutsinda urugamba. Imana ishimwe cyane. Mu ngoma za kabiri, Ngoma za kabiri 20. Umwami Yehoshafati yatewe n'ingabo nyinshi, arabona ko adashobora kuzikwigwana iyo ntambara. Agenda abwira abo biri kumwe ngo bagende imbere y'Imana basaba Imana. Haleluya. Baragenda imbere y'Imana bayibutsa ivyo yabakoreye, bayibutsa ko ariyo yatumye baba muri ico gihugu barimo, bayibutsa intambara yagiye ibakurako, ko ariyo yagiye ikura abantu bari muri ico gihugu kugira ngo bashe kucinjira. Barasenga, bageze aho Imana irababwira ngo nimutekane kuko intambara si yanyu, intambara ni yanje. Haleluya. Haleluya. Intambara si yawe mwene data, intambara ni Imana. Ariko banza uje imbere yayo, uyibwire, uyishimire ivyo amaze kugukorera, uyishimire n'ivyo igiye gukora, hama nayo izobona kwikorera ibikwirikira. Ndahimvuze ngo Ngoma za kabiri 20 umurongo wa 15 gushika kuri 17. Ngo aravuga ati nimutega amatwi yemwe bayuda mwese namwe. Aha bari bamaze kubishura. Haleluya. Duhereye ku murongo wa 5. Murongo wa 5 avuga ngo maze Yehoshafati hagarara mu ikoraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'Uhoraho, ahahanganye n'urugo rushasha, arasenga ati Uhoraho Mana y'abasokuruza, none si we Mana yo mu ijuru, kandi si we ugaba abami bose n'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi bituma atawo guhagarara imbere. None ga Mana yacu, si wewe wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisirayeli, ukagiha uruvyaro rw'Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose, bakabibamwo bakakikubakiramwo ingoro y'izina ryawe, bagasenga bati ibyago n'ibyadutera ari inkota, igihano ikiza canke inzara, tuzaduhagarara imbere y'iyi ngoro n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi ngoro, tugutakambire nuko tuzoba tumerewe nabi, nawe uzotwumva udutabare. Kuri 15 rero baravuga ati nimutega amatwi yemwe bayuda mwese namwe ab'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, ko niko warahavuze, ntaco mutinya cyangwa ngo mucike ivutu kubwayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ari Imana. Ejo muzomanuke mu batege, laba ubu bariko baraduga akadugo k'isisi, muzobasanga aho ikiyaya giherera, aharabana n'ubugaragwa bw'iyeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muzotonda urugamba, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho azobakirisha Yuda namwe b'i Yerusalemu. Ngo ntimuzorinda kugwana. Haleluya. Ngo ariko ko intambara ni y'Imana si yanyu. Haleluya. Ni wizera ko intambara kwibiriko biragutera, Imana ishaka kubikugwanira, ko intambara atari yawe ari yayo, uzogumana amahoro, uzoguma wizigiye, Imana nayo izokugwanira intambara. Haleluya. Igusaba kugenda kugwana, igusaba we ugira amahoro muri wewe, uyizere, uyizigire, ugumane ya mahoro yawe nayo irigwanira. Haleluya. Ngo nimutonde urugamba gusa, murabe ingene Imana ibakiza. Haleluya. Ntacyo bitwaye ibyo kuracamwo, wewe gusa nuwizera Imana nayo wirabira ingene Imana ikugwanira intambara. Haleluya. Nurinde kurindira ko imipfunda ihera kugira ngo ushime Imana. Haleluya.
nushima imana muri iyo mipfunda nyene, nushima imana muri ico kibazo nyene, ntwindire ko gihera. Benshi tindagomba kurinda ko gihera ngo tuje gushima imana ngo imana yarandenganije ibi. Shima ukiri muri ico kibazo kugira ngo imana nayo yikorere. Haleluya. Ishimwe cyane. Ushime ukiri muri iyo ngwara. Iyo ngwara ikiri muri wewe itarakira, utangure gushima imana ko yagukijije n'izimwe zarenganye, kandi zo gukiza igukiza n'iyi ikazokiza n'ibindi, ko iguha inkomezi zo kubandanya. Nturindire gukira kugira ngo ushime imana. Shima ko imana ishaka kugukiza, ko imana yagukijije ibyaheze, kandi niyo igukiza n'ibizozo bigukiza. Ukiri muri iyo ngwara uheze urabe ingene imana igukiza. Haleluya. Imana iragukiza nta kabuza kuko irashoboye. Intambara zose ni zayo kandi irashoboye kuzinesha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wewe icyo usabwa muri ico gihe ni ukwegamira uwo muri kumwe. Haleluya. Umenya imana muri kumwe, umenya ko muri kumwe na mpwemu yera, umufata ukuboko ugume kuri we. Haleluya. Nawe azoguha assurance idasanzwe, assurance naturelle, hanyuma imana yikorere mu buryo ndengakamere, kuko nawe wagize ukwizera mu buryo ndengakamere. Warengeye ya mipfunda ariko uragucamo, warengeye za ngwara, warengeye bwa bubabare, ushima imana, uyishimira mu bihe bigoye, nayo izogukiza mu bihe bigoye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu umwizigirwa. Haleluya. Ikindi gishobora gutuma imana iguha inkomezi zo kubandananya nayo mu rugendo mu bibazo, nuko ushobora ufata. Haleluya. Iyo utekereje ukaguma mutekerezo kuma muri bya byizigiro, imana iguha gufata amadecision, gufata ingingo ibereye mu gihe kibereye. Haleluya. Imana iguha gufata ingingo nziza mu gihe cyiza. Nimba uri mu kibazo cy'ubukene cyangwa uri mu kibazo cyo kuburanirwa, imana iraguha kumenya gufata imigambi, kugira umugambi mwiza ushobora gutuma uva muri ubwo bukene cyangwa gutuma uva mu kibazo kanaka. Imana ikaguha ubwenge bwo kubikora. Haleluya. Mwibuke wa mudamu umumama w'Ishunemu, wa mama yarafise Elisa yasabiye umwana, yasabiye imana umwana. Haleluya. Yarafise umwana umwe. Uwo mwana ngo imana yari yamuhaye umwana, hama haheze igihe uwo mwana arapfa. Apfuye, uwo mumama yagumanye inkomezi. Haleluya. Uwo mumama arafata wa mwana aramudugana amuryamika ku gitanda ca Elisa. Aca aragenda abwira umugabo ngo mpa indogoba nigire kwirabira wa mukozi w'Imana. Umugabo ati uko twatari mu mboneko z'ukwezi, wewe uja hariya gukora iki? Ntiyigeze yerekana muri we ko afite ikibazo, ariko yabwiye umugabo anezerewe ngo ntaco, pfa kumpa nigire ncangaruka, nkubitirayo gusa ncangaruka. Ariko umwana yari yapfuye, yarajyamye ku gitanda, ariko arengera ikibazo cyo kubona umwana yari afise ari umwe, yarose akuze, arabirengera, yugumana amahoro muri we, aravuga ngo mpanigire gusa. Umugabo aramuha, aragenda atazi ko umwana yapfuye. Ashitse mu nzira ngo Elisa aramubona ari kure, arabwira Gehazi umukozi wiwe ati genda irukanga uhure n'uriya mudamu, umubaze ko ari amahoro, ko umugabo wiwe n'umwana wiwe ari impore bakomeye. Gehazi arirukanga ahura na wa mugore arabaza umugore ati umugabo n'amahoro, umwana n'amahoro? Ati n'amahoro. Haleluya. Aravuga ngo n'amahoro. Murumva kuvuga ngo n'amahoro, umwana wawe ufise uri umwe usize yapfuye. Yarafise inkomezi zidasanzwe. Haleluya. Yarafashe decision ati ibyo ari byo byose uyu mwana namuhawe n'Imana, ubu ndamushize mu minwe y'Imana, ko namushize mu gitanda nahaye mu nzu nubakiye Imana, ko yubakiye umukozi w'Imana, icyo ari umukozi w'Imana yabwihaye Imana. Haleluya.
aravuga ngo ndamushize mu nzu nubakiye Imana. Ubu rero Imana yamumpaye ndazi idashobora kumunyaga, kuko Imana yanje ntihindagurika. Imana ko yarejo n'uyu munsi nikwiri ntihindagurika. Si Imana ifise nikora umunsi ciza ngo ikora ikibi, oya, Imana yanje ntihindagurika. Uyu mwana yaramumpaye nuwanje, uko bimeze kose ntagishobora kunyaga amahoro. Amahoro Imana yampaye umwana ntegeza ko yagumana. Haleluya. Aragenda ari amahoro, aravuga ngo n'amahoro. Mwene data, atari amahoro y'Imana atari mu mutima wawe, ibyo bishobora nuko uba uzi Imana yawe koko, nuko ubuzi Imana muri kumwe, nuko ubuzi ko vy'ukuri Imana yawe idahindagurika, kandi ko ari Imana atakintu na kimwe kiyinanira. Imana ishobora byose. Imana yacu ni Imana idahindagurika. Yaragusezeraniye izobikora, ikisezeranye cyose iragikora, kandi ikikoze ntigikora ngo igikora igipande, ariko rakigashika. Icyo gitabo ijambo ryayo ritubwira ngo umugisha w'Imana uratungisha, kandi nta mubabaro ukurikira. Haleluya. Uyu mama yamenye ngo uyu mugisha Imana yampaye ntushaka kuvanwa n'umubabaro. Ntibishoboka, ntibishoboka. Satani ntushaka kunyaga umunezero Imana yampaye. Ndamushize ngaha, ndagiye, kandi ndazi ko umwana wanje ari muzima. Sinzi ikibazo uyu mwene data gishobora kuba kirengeye uko ucibaza, ariko muri ivyo nyene, haleluya, Imana ni Imana kandi ntihindagurika. Yaragusezeraniye. Satani na satani yabasuragure bagire gute, ntibazokunyaga umugisha w'Imana. Haleluya. Abantu bakukorera uko bagomba kose, abantu bakwanga uko bagomba kose, abantu bakugirire nabi gute, ntibazogukura umugisha Imana yaguhaye. Haleluya. Ni wewe uzaba wikuyemo nutamenya Imana yawe, ukakurikira bya bindi, ugata inkomezi zawe umutima wawe, ugata inkomezi, ugata amahoro Imana yaguhaye, uzovyikuramo. Ariko Imana yoyo ntizobigukuramo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni Imana ihambaye cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ikindi nuko iyo ufise gutekereza mu mutima wawe, gutekereza n'ivyizigiro, umenya ko Imana iguha inkomezi. Amasengesho usenga n'amasengesho yishugwa. Haleluya. N'amasengesho yishugwa kubera iki? Kuko iyo ufise umutima utari hamwe, iyo udafise amahoro mu mutima, usenga amasengesho yo mu mubiri, ugasenga amasengesho arongorwa n'ibigumbagumba. Ariko iyo ufise amahoro mu mutima wawe, ukagira ugutekana mu mutima wawe, ukagira ubyizigiro mu mutima wawe, uba sensible, wumva icyo mpwemu yera kubwira, ukarongorwa na mpwemu yera. Amasengesho ukamenya ingene mpwemu yera akeneye kuyoriyanta, akaba ari ko uyasenga. Iyo amasengesho arongowe na mpwemu yera, usenga mu bugombe bw'Imana, kandi iryo sengesho yenda kwishura. Haleluya. Isengesho risenzwe mu bugombe bw'Imana, urongowe na mpwemu yera, ni isengesho ryishura. Twirinde gusenga amasengesho yo mu mubiri, amasengesho arongorwa n'ibigumbagumba. Imana idufashe. Amasengesho mu mubiri arongorwa n'ibigumbagumba. Urabonye iki kintu, umutima wawe urarahutse, ucija kurasenga, urusanga uri kuvuga ibintu bijanye na bya bindi, kuko uri kurongorwa n'ibigumbagumba vyawe. Uzosenga uzoruha, uzokwishura. Ariko ni watuza, ukaja imbere y'Imana, ukarondera mpwemu yera, ukaronka ya mahoro, ukaja muri ukaronka ya mahoro, ukagumana ya mahoro y'Imana mu mutima wawe, ukagira ivyizigiro ko Imana ishobora guhindura situation urimo. Haleluya.
ko Imana ishobora guhindura iyo situation urimo. Uzosenga amasengesho, mpemu yarazokurongora, azokwereka n'ibigukikije, akwereke icyo ukwiye gukora. Musenga ujanye n'ivyo mpemu yarakweretse, usenga ujanye n'ivyo mpemu yarakurongoyemwo. Iryo sengesho rizoba mu bugombe bwa mpemu yera, kandi uzokwishurwa. uzoronka inkomezi zo kurengana vya bindi ubandanya urugendo rwawe. Haleluya. Mu rugendo rwacu turondere kurongorwa na mpemu yera. Haleluya. Izo nkomezi uzironka kuko isengesho iminsi yose usenze isengesho rikishurwa. Sinzi ko mwebi bashikira, ariko igihe usenze isengesho rikishurwa wumva ufise inkomezi zo kubandanya usengera n'ibindi. Haleluya. Wumva ufise inkomezi zo kubandanya kugira ngo ubandanye no mu bindi, ubandanye no mu bindi, kuko uragira uti Imana yanje iri kumwe nanje kandi iravyumva, irabikora, iyakoze biriya irakora niyo. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni umwizigirwa cyane. Haleluya. Haleluya. Ikindi nuko ushobora, haleluya, uheza ukashobora kurindira isezerano ry'Imana wihanganye. Iyo ufite amahoro mu mutima wawe, amahoro ati Imana ateramiye umutima wawe, gaterana ivyiyumviro vyawe, ukagira ivyizigiro, urindira vyoroshe cyane isezerano ry'Imana. Ariko ubundi isezerano ry'Imana hari aho riteba, umuntu agacika intege. Ni kenshi abantu bacika intege bagatanga kwibaza mu by'ukuri Imana niyo yasezeranye. Ariko Imana iba yarasezeranye. Hari utaba wihenze, ariyo yasezeranye. Ariko ugacika intege, ugasanga urahevye, ushoboye kuronka ivyo wateza kuronka. Kuko hagati y'isezerano naho rizorishikira hari umwanya munini, kandi umwanya urabamwo amapirate menshi. Uyu mwanya urabamwo ibibazo byinshi bigusaba inkomezi zo kubandanya. Imana ishimwe cyane. Aburahamu yashoboye kubandanya. Imana ihezagire uwarongoye, yavuze ati Aburahamu, Sara yari yarakaheze koko, nta byo byizigiro by'uko yaragishobora kuronka umwana. Ariko Aburahamu amaze kuronka iryo sezerano ntiyaravye Sara, nawe ntiyiravye, yavuze ngo Imana isezeranye izoshitsa. Kandi haciye imyaka myinshi, imyaka 25 hagati yaho Imana imusezeranye ko azoba sekuruza w'amahanga naho aronkera Isaka hari imyaka 25. Iyo myaka si mike, ni imyaka myinshi cyane. Haleluya. Ariko yarashoboye kurindira, yarashoboye kurindira. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Sinababwiye kuri iki masengesho hariho igice cya mbere cya Yohana 3:24-22 muhandike muraje kwisomera. Haleluya. Iki nacyo cyo kurindira turasoma mu Baroma 4 ku murongo wa 18 cyo kurindira isezerano. Abaroma 4 umurongo wa 18 gushika 22. Haravuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nkuko byavuze ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka ko ukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yaramaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya
yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Amen. Imana yawe cyagusezeraniye irashoboye kugikora. Ngo ntiyakekeranije, ntiyakekeranishijwe n'ibyo yari karabonesha amaso. Kenshi ibyo tubonesha amaso biradukura mu mugisha wacu. Ibyo tubonesha amaso biratubuza amahoro mu mutima. Ariko ndagomba kubwira uyu munsi ufate decision yo kuvuga ngo Mana ndi ku ruhande rwawe, Mana ntakizombuza ibyo nzocamo byose, ndazi kuri Imana ishoboye. Jewe icyo nsabwe ni uguhagarara mu ruhande rw'uwanesheje, kuko waramaze kunesha. Jewe ngomba kugendana nawe wanesheje, kandi ndazi ko nzogenda nesha uko bizomera kose, uko bizoca hose. Hari Imana y'ubushobozi, dufise Imana ishoboye, dufise Imana itananirwa. Ntihagire ikiguhagarika, ntihagire ikintu na kimwe kikubuza, kuko Imana yacu ni Imana itananirwa, ni Imana itabesha, ni Imana idahinduka. Ibyo yakoreye Aburahamu ishobora kubigukorera, ibyo yakoreye abandi ishobora kubigukorera, kuko ni ya Mana iracari ya yindi, n'uyu munsi ni ya yindi, kandi iracashoboye. Haleluya, haleluya. Ni Imana ishoboye, ni Imana ishoboye. Haleluya, haleluya. Hari uwundi yarindiriye isezerano, ni Simeyoni. Simeyoni Imana yari yamubwiye ngo ntazopfa atabonye umwami Yesu. Byamufashe imyaka myinshi cyane, gushika aho umutama ashaje cyane, ariko yagumanye ivyizigiro. Ngo iminsi yose yatonda mu rusengero, ntiyigeze asiba kuba mu rusengero, yama mu rusengero iminsi yose, gushika aho umumarayika amubwira ati uyu munsi jaha uyu wa munsi, agushikaho yaboneye Yesu, agashima Imana ko Imana itamubeshe, icamubariye yakibonye. Haleluya. Uvyo tuko turabisoma, ariko biri muri Luka 2:45 gushika 32. Haleluya. Simeyoni yararindiriye igihe kirekire. Mwene data, sinzi ivyo kuracamo, sinzi ibibazo ufise, sinzi aho ubona umenga Imana yakwibagiye, ariko ndakubwire ngo fata decision yo kumenya ko inkomezi z'Imana muri ubwo rugendo, muri ivyo bibazo uzozironka ari uko ugumanya amahoro umutima wawe, ugumye mu byizigiro, ugumye uzi neza Imana yawe muri kumwe, ukaguma ku ruhande rwayo. Nta kabuzi zo guhindurira, nta kabuzi zo kurwanira intambara, kuko ni Imana itahinduka. Haleluya. Uyu munsi ikugwanira intambara zose, uyu munsi ikubera Imana, kuko uyu munsi igushoboze guhagarara mu ruhande rwayo, uyu munsi igushoboze guhagarara mu mbaraga, umenye ko wawe waranesheje. Haleluya. Ngo turushishwa kunesha n'uwadukunze, yaramaze kutunesha. Twe guhagarara ku ruhande gusa rwanesheje, tukamwizera, tukamumvira, tukaguma kuri we, tukaguma n'ibyizigiro, nawe akabananya intambara. Ntacyo bitwaye ibyo uri kuracamo, Imana ishobora kubirwanira, ikaguha inkomezi zo kubandanya, kuko ni Imana ifise inkomezi kandi itanga inkomezi. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, mwarahezagiwe kandi mbarane guhezagirwa. Amen. Haleluya. Reka dusabe umuvyeyi wacu adufashe gusenga. Haleluya. Reka dukomere nk'emu yaramashi. Amen. Duhaguruka kugira dusenge. Imana ishimwe cyane, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana yacu ni nziza cyane. Ndakuramukije kandi mu izina rya Yesu. Mwiriwe. 6:30. Amen. Ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima, ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima. Amen. Twize ibintu bikomeye, nafashijwe. Amen. Ibintu ntibiba vyoroshe. Amen. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo mu gutekana, haleluya, no mu kugumana ivyizigiro,
niho imana ikora